nyakubahwa mukuru w'inama nshingamateka umutambukanyi wanyu, nyakubahwa mukuru w'inama nkenguzamateka umutambukanyi wanyu, nyakubahwa cegera ca mbere c'umukuru w'igihugu umutambukanyi wanyu, nyakubahwa cegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu n'umutambukanyi wanyu, nyakubahwa mukuru wa sentare Ntahinyuzwa, nyakubahwa muhuza w'abarundi n'umutambukanyi wanyu, banyakubahwa vyegera by'abakuru b'inama nshingamateka na nkenguzamateka, nyakubahwa wahoze urongoye igihugu cacu, nyakubahwa mushitsi waduserukira igihugu ca leta iharanira demokarasi ya Kongo, ko n'icegera c'umukuru w'inama nshingamateka, banyakubahwa bashingamateka, banyakubahwa kenguzamateka, banyakubahwa abashikiranganji, banyakubahwa muri mu nzego nkuru z'ubutungane, banyakubahwa ntwazangabo mu nzego z'umutekano n'igisirikare n'igendereza, nyakubahwa mukuru w'igisagara ca Bujumbura, banyakubahwa muserukira ibihugu vyanyu n'amashirahamwe mpuzamakungu mu gihugu cacu Burundi, banyakubahwa mwese mukoraniye ngaha, mwe wese mu cubahiro Imana muhaye, ndabaramukije mwese amahoro y'Imana, ubumwe, ibikorwa, iterambere n'ubutungane mu gihugu cacu Burundi, kandi musangwe ntaye kwikukira. Banje gushimira Imana mushobora vyose yaduteye iteko no munsi igenekerezo rya mbere ukwezi kw'indwi umwaka wa 2017, bo turamutse duhimbaza umwaka ugira 55 duhabuje intaye kwikukira. Kubw'ivyo rero n'akanyamuneza mu gihugu cacu Burundi, ku barundi bose na cane cane ku miryango nabo bose bitanze kugira ngo turonke duhabuze intaye kwikukira, duhereye ku muganwa atari umuganwa duvuga ku gasore nabo barafatikanije bamwe n'abo dafatikiye hari kano kanya na keza kugira tubakomera amashimwe cyane. Mu nkundire kandi imbere yo kubandanya, kubw'ino ntayo kwikukira twayironse tugoye, ku buryo wayidushikanye ko yagandaguye bunyamaswa, agaherekezwa n'abana biwe ndetse n'umukenyezi we no munsi utazi ikamanganiro ryiwe, n'abandi barafatikanije urwo rugamba bagiye barakurikiranwa bakuramwo bamwe bamwe, ku buryo hasigaye abari ku rushi. Kubw'ivyo rero mubanze muhaguruke tumare umunota twibuka izo ntwari zaguze iyo ntayo kwikukira. Murakoze cyane. Uno munsi nta majambo tuvuga kuko ijambo nyamukuru twari turishikirije ari tubasha gushimikire ko nk'iminota nka 10 gusa ku bijanye n'icivugo c'uno mwaka. Icivugo c'uno munsi mukuru ugira 55, umwaka ugira 55 duhabuje intaye kwikukira, kivuga ngo ubumwe no guteramira umutekano w'igihugu niyo nzira irashe yo gutsimbataza intaye kwikukira. Hari amajambo atatu twagiye dushimika gatoya, hamaje dusozera cyo dutanga ubushimwe. Ijambo nyamukuru mu kino civugo hari ubumwe. Ubumwe ni ikintu gihambaye cyane.
kandi ubumwe biri mu majambo akomeye cyane yafashije abarundi kuronka intahe kwikukira. Ubumwe tuvuga yuko twabuhawe n'Imana. Imana yaduhaye ubwo bumwe hagati y'abarundi kuko ni bwa mbere yaturemeye Uburundi, iduha igihugu citwa Uburundi, irakidusangiza ndetse n'ibirimo byose. Umva ko Imana yaduhurije mu gihugu cyayo citwa Uburundi. Ubugira kabiri, Imana yaturemye itwitwa abarundi, bisigura ko twita abene Burundi, turi umwe. Nico tuba dutandukanije n'ayandi mahanga. Uburundi ni hanga y'urukwaryo rigizwe n'abarundi, kuko dufise igihugu kimwe citwa Uburundi, Imana duhaye n'ibintu byose. Ikindi gituma dufise ubumwe Imana duhaye atawundi muntu abiduhaye, nuko abarundi nk'ihanga dufise imico yacu. Iyo mico nta wundi yiduhaye, ni mico Imana yaturemanye. Dufise akaranga Imana yaremanye abarundi twisangije. Akabijya Imana yaduhaye gasumbije ku bindi bihugu, yaduhaye ururimi rumwe rwitwa Kirundi. Murumva ko Imana yari yakoze bitugira umwe, yaraduhaye ubumwe. Ikindi naco gikomeye cyane yaduhaye nuko ata murundi n'umwe yakorotse avuye mu kirere. Twese twavutse ku miryango dukomokako, basokuru bacu dukomokako, nibo batureresheje iyo mico, ako karanga k'abarundi. Nico tubona umunsi duhagaze ngaho no munsi tukitwa abarundi. Murumva yuko n'abasokuru Imana bakoresheje ibidasanzwe kugira tubumbatire ubwo bumwe bufatiye ku gihugu, bufatiye kwitwa abarundi no ku mico n'akaranga ndetse n'ururimi bagiye baratwonsa. Turi umwe. Nico bituma rero mu bumwe bw'abarundi dusanga yuko iyo miryango nta muryango n'umwe waba ukwawo, umuryango wose wunga ubumwe n'uwundi. N'ubumwe rero twari dufise imbere y'uko n'abakoroni baza. Nico gituma rero ubwo bumwe abakoroni bari barabonye yuko ari ubumwe budasanzwe bukomeye cyane, batabanje kubusambura ntibari kwigarurira kino gihugu cacu. Abarundi rero b'intarumikwa baragwaniye kino gihugu kugira ngo ubwo bumwe bugumeho, kandi bagwanira igihugu mu bumwe kugira ngo tugume turi ubumwe. Ngubwo ubumwe twahawe n'Imana mu gihugu cacu. Nico tuma rero isoko yo kuroranirwa no gutekanirwa mu gihugu cacu Burundi karahara mu ruganda ntibacura n'ubumwe. Niryo jambo ubumwe mu kuronka intahe kwikukira ryaragarutse. Kwa turonka intahe kwikukira byaciye mu runani, n'ubumwe bwatumye abarundi bashira ingufu hamwe, ubwenge bwabo, ubutandukane bwabo, maze tuja ku rugamba rwo kuronka intahe kwikukira. Ngubwo ubumwe. Mu kubusambura abakoroni mwarabonye umaze iminsi mukurikirana ku bimenyesha makuru ukuntu ubwo bumwe bwagerageje gusamburwa kuva abakoroni bagishitse nga mu Burundi gushika barinda bagenda, n'igihe bagenda ntibahevye n'ubacakongereza akariro ko gucanishamo abarundi, kandi tubibamwo n'urugamba rwa misi yose. Ntidutegerezwa na gatonya guhemukira basokuru, ntidushobora guhemukira Imana yaduhaye ubumwe. Nico tuma dusenga uko bukeye ko bwije yuko umwansi wese ubumwe bw'abarundi yohura n'Imana.
kandi nkabatangariza neza yuko atatuvuye inyuma agiye kuzohura n'Imana mushobora byose. umutekano naryo ni ijambo rikomeye cyane ryagutse. Tuvuze umutekano abantu bibaza yuko ari kwitega abantu bashobora guhungabanya umutekano biciye mu bigwanisho, ariko twashaka kubamenyesha neza yuko kugira ngo intahe kwikukira itsimbatare umutekano ni ijambo ryagutse cyane gose. Twaragize icigwa cyadutwaye hafi imyaka 4 kugira ngo dushike ku mugambi w'igihugu jeje umutekano. Twasanze ibintu bishobora guhungabanya umutekano vyababa 300. Ivyo mwagiye murabona ni bimwe muri vyinshi. Aha twovuga umutekano w'igihugu ushobora guhungabana biturutse ku ntambara ziturutse hanze cyangwa hagati mu gihugu. Igihugu ushobora guhungabana kubera ko n'imiryango ihungabanye. Ni naco umukoroni yasambuye ubwa mbere imiryango. Yasambuye imiryango, amakarisha atandukira n'ingo kugira ngo habe injyane hagati y'abana n'abavyeyi. Abavyeyi batakaze icubahiro mu rugo, aho nawe umutekano uhungabanye. Ashobora guhungabana umutekano biturutse ku nzara, ku bidukikije, biturutse ku bukene, biturutse ku vyago. Hari umutekano ushobora guhungabana kandi twabonye wahungabanye cyane gusumba ibindi byose twabonye ngaha mu Burundi. Ni umutekano wahungabanye kubera amacakubiri yabibwe n'abakoroni. Ayo macakubiri adushize imvune, amacakubiri y'ubwoko niyo yashize imvune zikomeye cyane n'ubu tukiboshwe. Jewe sinkekera kubabwira yuko abarundi kuzo no munsi tuboshwe n'amacakubiri. Turaboshwe amaguru n'amaboko n'amaso n'ivyiyumviro n'umutima nayo macakubiri yabibwe n'abakoroni mu cyacu Burundi. Kugira ngo twibohore ayo macakubiri no rugamba rukomeye cyane, kuko no mukoroni yafashe umwanya muri niya cyane kugira ngo ayabibe ayatwemeze, maze tumera nk'abantu banyoye uburozi, kandi ubwo burozi burafata. Dutegereza kwirogora kugira ngo igihugu cyacu cyo Burundi kigarukana ubumwe basokuru bamanye. N'uburozi bukomeye cyane kuko abarundi bapfuye ntibagira ko bangana, n'indongozi twabuze ntizigira ko zingana. Abato n'abakuze bapfuye ntibagira ko bangana kubera ko karanda k'amacakubiri y'ubwoko. Ubutunzi bw'igihugu bwatosekaye kubera ko karanda ntibugira uko bungana. Nta myaka 5 nibagendera hera tudasubiye mu ihumbi. Uko amaraso yaseseka niko n'ubutunzi bw'igihugu bwasanzara. Dushobora kandi kubura umutekano kubera ivyago, amasanganya. Hari kandi umutekano ushobora guhungabana kubera imico mibi iteye ku bintu n'imico y'abarundi. Hari umutekano ushobora guhungabana kubera ingeso mbi, inyifato mbi, inyigisho mbi zitangwa uko bukeye ko bwije, arahabona canke mu gifuri, ushobora kuzana umutekano muke. Hari kandi umutekano muke ushobora kubona kubera umunebwe, kubera ibiyayoramutwe, kubera ubuhemu. Hari abarundi bahemutse kuva kera. Nimbe nuko abakoroni baza, hari abarundi bahemutse. No ku bakoroni barahemuka, no kuri Rwagasore barahemuka, 65 barahemuka, 72 barahemuka, 88 barahemuka, 91 barahemuka, 93 barahemuka. Nejo bundi 2015 barahemuka. Iyo ngwara mbi
yo guhemuka no kwirandura n'imizi yirukana mu gihugu cyacu Burundi utakigaruka kuko n'umugera mubisha kuko umuntu ahemutse ingorane yavyo nuhemuka ngo wijane wenyine usanga n'umwana wavyaye n'umugore atazi yo biva niyo bija n'umwana akiri mutonya imyaka 3 atazi yo biva niyo bija usanga karakurikiranwa niwo mugera mubi wo guhemuka murafise amaso murabona ivyabaye nta muntu numwe yahemukiye igihugu canka bene igihugu yerewe n'umunsi n'umwe nico tuma rero kugira dutore umuti urama umutekano twashizeho icigwa twakoze twabye hafi imyaka 4 dushika ku gitabo citwa umugambi w'igihugu jeje umutekano bigaca byuhirana n'umugambi w'igihugu wo kwigisha gukunda igihugu abene igihugu iyo migambi ibiri dutegeza kwifata nka nkama nta na kimwe kitarimwo iyo twobisoma tukabifata kabisha mu ngiro muri ya migwi duhurikiyemo ije umutekano tuzoronka umutekano urama mu gihugu cyacu cy'u Burundi bisigure neza yuko turonse ubumwe tukaronka umutekano tukabikamisha ibikogwa nta nkeka tuzoronka amahoro arama n'iterambere birama intaye kwikukira gusozera mwese murayizi uno munsi intaye kwikukira twari tuyifise imbere y'abakoroni baje barayitwambura byaciye rero mu rugamba kugira ngo tuyihabuze ntabwo twayironse eka twari tuyifise turayinyagwa ama turayigaruza abayigaruje rero babakurambere ntibakihari ariko mwebwe no munsi urugamba rwo kubungabunga gutsimbataze nayo kwikukira n'ugwanyu no munsi n'ugwacu duhiriwe duhishije duhimbaje umunsi mukuru uyu munsi mukuru utwibutsa yuko gwa gasore amaze gushikana barundi kunaye kwikukira ikintu yashize imbere bwari ubumwe mugaca abona neza yuko bwo bumwe butakwe bwarukira gusa kugwanya amacakubiri mugabo gukorera hamwe yashashinga umugambi w'amakoperative ko abarundi bokorera hamwe kugira ngo bisonunure kuko babiri buvurana ubufu yashagira amakoperative duhere duhishije kandi no mwaka duhimbaje no munsi mukuru twaraye duteye igikumu kwiteko rinonosoye rishasha ryoshe ryo gutsimbataza umugambi gwa gasore yari yashatse kuja mu ngiro unonosoye bakabonigira mu menshi twaraye dushizeho ibwirizwa rigenga amakoperative kugira dufate iyo nzira gwa gasore yaciye bari banigiye mu menshi gutsimbataza nayo kwikukira rero ibi bintu biri ningira kamaro ndabakarorero kajanye nuko kuburi ntaye kwikukira ko byatumye dutunzi bwacu butosekara murabe kuva turose ntaye kwikukira gwezo no munsi twarayihabuje mugabo uyu munsi kwamaduhura buri mwaka bisigure neza ko turibuka umunsi turibuka ko twibohoje ariko bene kutunyaga intaye kwikukira bana dutumye bandanya badusesaguza nabikenya dufise kuko buri mwaka twasanze dukoresha amafaranga ku munsi mukuru mu gihugu cyose cy'u Burundi ashika imiliyari 10 ucura bari mu myaka 55 ayo mafaranga uko angana imesha turashimye rero yuko tugeze mu gice kumenya ukuri no kurikuranira amakani no kwinja mu kahise twakutubona kajya gushimira cyane abakenguza amateka bakoze igikorwa kidasanzwe muri no minsi iheze kugira ngo bafashe abarundi kumenya ivyabaye mu gihe c'ubukoroni dutegerezwa kubimenya ko tutamenya kahise tuba tumeze nk'igiti atamizi kigira umuyaga uhuha cyagitembagara dutegerezwa kubimenya ivyabaye muri kahise
aho baturenganije baturenganura, bibaye ngombwa ko twabivuze bategerezwa no kudushumbusha indishi y'akababaro, kuko ingaruka y'ayo macakubiri ibyo byose byabaye aha twese nta muntu n'umwe atakozweko n'ubu tugikorwako bitse kuje ku mugaragaro bikamenyekana bakadusaba imbabazi. Twari tuvuze mu ijambo ejo iciza gisumba ibindi byose nuko bokwemera kabi bakadusaba imbabazi, hanyuma kandi badusabye imbabazi bakatwindisha akababaro, niwo muti urama uzotuma haba imigendera myiza hagati y'ibihugu twagira n'ibibazo. Bonyene babandanya bimba ntaco byo babimaze, bagarukirize ngaho tugize kugira mu gice kumenya ukuri kurikuriranira, bemere ibyabagoye natwe twemere ibyatugoye, tubashimire byiza bakoze, ibi bakoze bavyemange nk'uko mu bindi bihugu biri birakogwa, hama rero badusaba imbabazi, baratugiriye nabi cyane. Nta kamaro gusa batambaye bahagarike, nta kamaro kuko tabihagaritse nabizobashikana. Tuzobasengera ku Mana mushobora byose, uko azorushiriza kuimba batambaye gusa batambaye, niko tuzokwambaza Imana yacu izobadukura ko nta kabuza. Kuko kubandanya utsindagira umuntu mu kinogo warenganije wagiriye nabi bikora ku mutima w'Imana ushaka kwijana. Bagarukirize ngaho Abarundi, ugwaruka rwacu tuye kubigisha uyu mugambi w'amahoro, gukunda igihugu, mubimenye mukunda igihugu gusumba uko twagikunze, uko tugikunda no munsi mugwize incuro ndwi, kugira ngo aho basokuru batashoboye gushika nawe tutazoshobora gushika, abana bacu muze muhashike mugwije incuro ndwi aho twananiwe, mutegerezwa. Intaye kwikukira twarabivuze, siyo kwanjanjwako, siyo gukinishwa. Turasozereye tuze mu kanya keza rero gushimira abadufashije cyane mu kubumbatira intaye kwikukira mu gihe nk'iki. Duhera twagomba kuko ari benshi, abarundi bakoze ni benshi cyane, mugabo akajyo nk'aka ni nk'akajyo keza ko kuraba bamwe muri benshi bakoze batizeye kugira ngo dutsimbataze intaye kwikukira. Duhera ku ntwazangabo mu gipolisi asanzwe akora mu biro by'umukuru w'igihugu kino gihe, yitwa commissaire principal Gabriel Nizigama. Imbere yaho musanze muzi ko abaye umushikiranganje w'umutekano, ntivyari byoroshe mu gihe reka arakora, akora gumije umutima mu nda, araremesha bajejwe dushaka tugeze no munsi, hama kandi turamuyegereza kugira ngo dufashe gutunganya ibikorwa mu biro by'umukuru w'igihugu, kandi abikora neza cyane. Kubw'ivyo rero tumuha ikidari cyitwa Ordre de Mérite Patriotique classe de commandeur. Tumana kabahasha ko kwikanda n'abagenzi n'abajyango kimiliyoni 2 z'amafaranga y'Amarundi.
ugera kabiri nawe nyene mu bitari byoroshe imbere yaho yakoreye igihugu none munsi tukaba mwigeje nawe nyene yakoze bidasanzwe mu gihe abansi b'igihugu bari bakajije umurego na cane cyane mwaka 2013 gushika mu mwaka 2015 none munsi nawe nyene n'intwaza ngabo mu rwego hejuru mu gipolisi yitwa Gervasi Ndirakobuca asanzwe umuhanuzi mwishikiraje by'ipolisi mu biro mukuru w'igihugu nawe nyene aronka ikidari citwa Ordre du Mérite Patriotique classe de commandeur hamwe tumuhana kabasha nawe nyene ko kwikanda n'abagenzi n'abajyango k'imiliyoni 2 z'amafaranga y'amarundi. Ugira tatu nuserukira igihugu cha Tanzania ngaha mu Burundi Ambassadeur Rajab Hassan Gahama umukomera amashimwe cyane turetse yuko igihugu ciwe cabaye hafi duhereye kuri nyakwigendera mwari mu Julius Nyerere niwe yabaye hafi y'uguze nayo kwikukira ngaha mu Burundi kuko ntaye kwikukira igihugu ciwe cabaye hafi y'u Burundi kuva kera mu bihe bigoye mu mwaka wa 2015 igihugu ca Tanzania cabaye hafi y'abarundi kugeza no munsi nico tumuno munsi rero ku ruhande rwiwe yitanze ngaha mu Burundi agendera hagati mu bene igihugu yongera kandi tuba hafi kugira ngo tubandanye tuganira nta na hamwe atashitse ngamu gicacu cy'u Burundi kugira ngo yereko abarundi yuko batanzania bari kumwe n'u Burundi kubw'ibyo tumukomera amashimwe cyane n'ingoma tumuha ikidari citwa Ordre de l'Amitié des Peuples classe de commandeur hamwe n'akabahasha k'imiliyoni 2 z'amafaranga y'amarundi kugira ngo tumushimire kandi dushimira n'umuryango wiwe n'abakorana bose. Ugira kane nuserukira igihugu ca Kenya nga mu Burundi yitwa Ambassadeur Kennedy Nandi Visitia muramuzi cyane imbere naho ibibazo bibanga mu mwaka wa 2013 yazanye abagwiza atunga benshi nga mu Burundi yatunganije inkino z'amahoro yongera kandi aba hafi y'abarundi mu bibigo yo mwaka wa 2015 aguma baremesha kuza no munsi aho tugeze no munsi aguma aba hafi y'abarundi kubw'ivyo tumukomera amashimwe cyane mumuvugirize n'ingoma akandi zamurashira ko dushime cyane nabonye tumuha ikidari citwa Ordre de l'Amitié des Peuples classe de commandeur n'akabasha k'imiliyoni 2 ko kumushimira umuryango we n'abakorana bose nga mu Burundi. Congratulations on your National Day. Thank you. Give you 2 kopa moja. Asante sana. Yeah, John Uhuru gave me a message for you. I'll bring it. Asante sana. Okay. Thank you very much. Asante. Ugira gatanu nawe nyene nuserukira mu ambassadeur aserukira igihugu c'Ubushinwa ngaha mu Burundi. Amashi menshi cyane ingoma nyisha.
uyu ambasaderi yitwa Zuo Luisheng. Luisheng. Oui, yeah. Aha. Yaserukiye igihugu ciwe ngaha mu Burundi mu buryo budasanzwe, atanga akaroro keza ku bandi baserukira ibihugu vyabo. Burya iyo umuntu aserukira igihugu agiserukiye neza, ibihugu bigira imigenderanire myiza. Agiserukiye nabi, haba imigenderanire mibi. Hari abaserukira ibihugu vyabo ngaha mu Burundi bavyifashemo nabi cyane, bituma bagusha mu mitego n'ibihugu vyabo. Uyu rero kuva ingorane zitaraba mu mwaka wa 2015 2014 yamye akurikiranira hafi kumenya kwiyumvira no kwirabira ku kibuga uko ibintu biragenda, maze atanga inkuru y'imvaho ku gihugu ciwe ku buryo igihugu c'Ubushinwa nico camye gishigikira Uburundi mu kwiyamiriza amaraporo y'ibinyoma ku Burundi. Kigira kabiri naco yatumye ahagarara neza igihugu ciwe nawe turanezerwa kubona abaye amakuru y'imvaho, acahamagara n'abagwiza atunga baza ku bwinshi mu gihugu cacu Burundi, yongere kandi ashikana ubwa mbere ku Burundi bwikukiye turaronka umushitsi w'iteka icegera cyo mukuru w'igihugu c'Ubushinwa ubwo bwa mbere agenda igihugu cacu Burundi. Kugeza none umunsi rero nitwokwibagira kandi uruhayagize mu gihe twagira ibibazo bidukikije, habaye uruzuba hama tuciye kuri we avugira neza igihugu cacu c'u Burundi ku buryo twaronse amatoni arenga 5,000 byo gushigikira abarundi mu gihe 5,000 by'umuceri kugira dushigikiriye abene igihugu dushobore kurima ngo twimbure, nawe tubimushimire cyane. Nicituma tumuha rero nawe nyine kidari citwa Ordre de l'Amitié des Peuples, classe de commandeur, hamwe n'akabahasha k'imiliyoni 2 z'amafaranga barundi mu kumushimira nabo bakorana n'umuryango wiwe ukuntu babaye abaserukizi beza ku gihugu cabo bakatubera umugisha, kandi natwe no munsi gatutekanye kubera bise abagenzi beza. Hakurikira uwundi aronka agashimwe badufashe gutsimbataza intaye kwikukira kuko yari bangamiwe cyane, yari bangamiwe gose kuko icyo taronka abantu badushigikira ivyabaye muri kahise byari kuba, ariko turashimira Imana yuko yaduhaye abantu baje b'abarundi n'abarumu barundi n'abaserukira ivyabo ngaha mu Burundi bimvuga kuri aserukira uri duhagashimwe n'ubuserukira igihugu c'Uburusiya. Yitwa Georgi Vladimirovich, nawe nyene yakoze nk'uko waserukira igihugu c'Ubushinwa yakoze, babaye hafi ya leta y'u Burundi n'abene igihugu, bagendera hagati mu gihugu, barumviriza bararabiko biraba, batanga amakuru y'ukuri mu gihugu ciwabo. Igihugu cabo c'Uburusiya gifata intambwe ingingo ikomeye yo gushikira Burundi kuko batashaka yuko Burundi burenganywa. Kubw'ivyo rero turamushimiye cyane nabo bakorana nga mu Burundi. Nico tumuha rero ikidari citwa Ordre de l'Amitié des Peuples, classe de commandeur, n'akabasha k'imiliyoni 2 ko kumushimira nabo bakorana ukuntu bavugiye neza igihugu cacu Burundi badaciye ku ruhande bavuga ukuri gusa, maze igihugu cabo gihagarara neza mu gushikira Burundi no mu bigoye muri amanama mpuzamakungu. Tumwongera amashi. Votre Excellence, pour moi c'est un grand honneur. Je vais informer Moscou et c'est un grand honneur. Et l'amitié. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à vous. Haruhande yaho kandi yaruguriye imyango ku buryo indongozi zo mu Burusiya hamwe n'indongozi zacu ga mu Burundi tumaze imisi tugira imigenderanire idasanzwe ku buryo n'Abarusiya bari kwarazana imitahe mu gihugu cabo.
ubundi ashakurikira duha agashimwe ni uwitwa Mwanze Kanayo yahora atwara umukuru w'ikigega FIDA kwisi mu gihe byari bigoye abandi ariko bariyonjorora we yaranse kumvira amabwire y'ibinyoma abandanya atunganya imigambi yari igenewe igihugu cyacu Burundi ntiyigeze avuga nawe Burundi kandi uburyo n'imigambi karangura cyo ibandanya aruhuka yisozereye mbere atanguza n'iyindi tumukomera amashimwe cyane. Haje intumwa yiwe y'umurundi kwakira aho gashimwe kiwe nawe tumuha kidari cyitwa Ordre de l'amitié des peuples classe de commandeur n'akabasha k'imiliyoni zibiri y'amafaranga barundi kugira ngo tumushimire nabo bakoranye kugira ngo bavugire igihugu cyacu Burundi kandi bandi bashigikira Burundi mu migambi y'iterambere. Twashaka kubabwira neza yuko amafaranga y'imigambi yavuye muri no minsi atunganje ko yoshikira Burundi mu bijanye n'uburimyi n'ubworozi n'amafaranga arenga imiliyoni hafi amajana 3 y'amafaranga y'abanyamerika imigambi mu burimyi tumushimire cyane tumwongera amashi natari ngaha n'ingoma. Ashakurikira uwundi muri leta y'u Burundi agashimwe gakurikira tugaha umupfasoni umushikiranganje w'ubutungane Aimé Laurentine Kanyana. Umushikiranganje yakoze atiziganya mu kurangura ibikorwa byose leta y'u Burundi yamuhaye kandi akora atiziganya mu kuvugira igihugu cacu mu bihe bigoye abantu batanga n'abasha mpuzamakungu batanga amaraporo y'ibinyoma yahagarariye ukuri aragushikana kandi abandanya kuvugira amikini yaco yakoze nuko yakoze atiziganya kugira ngo uko amasentare asanzwe akora ngaha mu Burundi haba karusho na cane cyangwa mu gisagara ca Bujumbura hakaba aravutse nandi masentare abiri kugira ngo atunganirize abene igihugu. Amashi menshi cyane. Tumuha agashimwe ikidari cyitwa Ordre du Mérite Civique classe d'officier hamwe n'akabahasha ko mushigikira ku miliyoni zibiza amafaranga y'amarundi. Turashaka abakenyezi nkabe naba rero benshi cyane atari bandi batetemera abakenyezi bijunja n'ijambo amazi yashuha yakanya bagahagarira igihugu aho usanga bamwe n'abagabo bahiye coba bagahitamo guhemuka. Ugira 9 Mushinga ntahe Terence Mbonabuca yabaye kirumara mu kwigisha mu gutegura yaragize uruhare rudasanzwe mu gutegura za nyigisho zo gukunda igihugu yongera kandi aba umuyobozi mukuru mu bushikiranganje bw'intwari hagati imyaka 16 abikora neza. Yongera kandi zamurakurikira nimutwenye mutarumva bintu yakoze uko bingana. Yongera kandi abakirumara mu gihe cyose ibibazo byagiye biraboneka no muri ya myaka ya 2015 niyigeze asiba ku kazi kandi ntigeze acererwa. Akorana neza nabo bakorana kandi akafise ibikorwa byinshi akora atarenze kubwirizwa wenyene bwiyibwiriza cyo bita initiative
iki naco ciza kimuranga catumye atsimbataze nayo kwikukira nuko ibirori vyose bijanye no gutegura wa munsi mukuru wo kwibuka imyaka 50 Burundi bumaze burose nayo kwikukira yagize muri rukomeye cyane yarakoze kandi atiziganya kugira ngo rusasuma rw'abene gihugu rugira gatatu yarakoze atiziganya ngo niho kiruhisha kugira ngo kigende neza uno munsi rero akaba nubakora atiziganya kugira ngo atange inyigisho hirya no hino mu Burundi mwamubona mu banyeshuri mu basoda mu bapolisi mu bakozi ba leta mu bene gihugu yigisha za nyigisho zo kunda igihugu tumukomera amashi cyane. Agashimwe nako kitwa ordre tumuha kidari kitwa ordre du mérite civique classe d'officier hamwe nakabasha kumushigikira kumutera intege k'imiliyoni zibiza amafaranga y'amarundi. Hakurikira ugira 10 ni Colonel Mariko Nimburanira atwara ibitaro bya gisirikare mu Kamenge kuva akigenwa kurongora ivyo bitaro yakoze ibikorwa bidasanzwe cyane cyane kugira ngo abagwayi bakigwe neza cyane kandi azana urutonde mu bakozi kugira ngo bakore bakunda abene gihugu babituye abagwayi no kugira isuku ridasanzwe kuri muri ivyo bitaro. Hamikina naco yakoze yagwije ibikorwa twita ibikorwa byo kwibwiriza initiative kuburyo ibitaro biteye imbere cyane. Mwarabonye n'ujya mugambi wo kwagura bijya bitaro ni umugambi ukomeye cyane. Iki naco yakoze nuko muri no myaka 5 agiye ariko muri ibyo bikorwa yaranguye ibikorwa byinshi cyane abandi mwamwitangiye imbere batakoze. Tumukomera amashi mesha. Tumuharere kidari cyitwa ordre du mérite du travail classe d'officier hamwe nakabasha ko kumushigikira kumutera intege k'imiliyoni 2 z'amafaranga y'amarundi. Abandi batwara ibitaro mu Burundi boza kumubaza ukuntu abigenza kugira ngo bikubita gashi cyane cyane mukuri wa Karede. Abo kuri Roi Karede no kuri Prince Jean Charles hari byinshi bobafasha uko murakeneye imfashanyo. Kuri wa Karede umurase yagwara n'abasoma bakinje bakakumuterurana naho ntajyame abandi bakitaba Imana babuze ababafasha. Imana babarire cyane muzi byo muri ko marakora ivyo ari byo. Hakurikira 11 Major Pascal Minani atwara
ni komanda w'ibatayo siporo mu karere ka mbere ka gisirikare mu mukomera amashi. Ivyamuranze kugira ngo aronke kano gashimwe atwara kamuha mwaririnze kuvyandika rero niciyongeyeko icamuranze kugira ngo ashobora gutorwa mu bategwa iteka nuko yakoze atiziganya mu gukorana mu kuba hafi y'abene igihugu n'abarongoye mu ikambi yiwe kuza naho agarukana umutekano muri kya karere ka Musaga. Ubugira kabiri yarakoze atiziganya mu gushiraho yama komite y'umutekano bose bahurikiyemwo muri zone ya Musaga. Yongera kandi arakora bidasanzwe mu gukorana n'abene igihugu bo ku Musaga na mu ntwaro gushika hasi kugeza aho rero benshi muri bo bari bafashe inzira itabereye barabivamwo barishikana hama kandi barashikana n'ibigwanisho atamaraso asesetse maze imigwi nayo idashatse kwishikana ica irava muri ako karere. Kuko ivyo yakoze biko bidasanzwe tumukomera amashi cyane. Nabo rero ikidari cyitwa Ordre du Mérite Patriotique classe d'officier abona kabasha kumushigikira k'imiliyoni 2 z'amafaranga marundi. Ugira 12 umukenyezi Angeline Kayobera ni wa mukenyezi mwamubona kuva mu mwaka wa 2012 niwe aba hafi ya gwagwaruka gwa majorete niwe abategura akaba hafi. Amikina cyo yakoze nuko yitwararika ukwegera cyane gufasha ugwaruka Amikina cyo yakoze nuko yitanze atiziganya mu gutunganya wa munsi mukuru utazibagiranwa igihe twahimbaza imyaka 50 Burundi bumaze buronse nayo kwikukira. Yari muri komite ije gutegura umunsi mukuru yongera kandi atuma ujya mu gwi wa majorete uvuka ujya mu gituvukeshawe umwongera amashi saba kenyezi benshi bokuri ho nyico. Tumuhana we rero ikidari cyitwa Ordre du Mérite Civique classe de chevalier hamwe nakabasha kumushigikira k'imiliyoni 2 z'amafaranga ya marundi. Turakeneye abakenyezi bimwe naba bakunda ugwaruka bagwitwararika bakabigisha gukunda igihugu. Ngo babande banyavuga amakuru hari yanye basha bitahura neza cyane yuko ubana na Suneba ugasuneba nkawe kuko n'umukenyezi wabaratuza kandi amazi yazindutse ageze kuri buraseri uzagenda neza no munsi. Babagenzi bamwe bavura n'abakorana nawe muze kumuba hafi. Uwundi akurikira wa 13
n'umushinga ntahe Dunia Abedi. Yarahagarariye akaranga kabasokuru noneho acashinga ishirahamwe komeza karanga. Ntiyagarukiye ngaho yacabandanya kandi ashinga n'indi migwi amashirahamwe y'akaranga k'abarundi k'imico y'abarundi na cane cane abavuza ingoma bafatikanije n'abatanzi ko mwabonye no munsi abagendera imbere. Kino gikorwa gikoze igihe kirekire kandi aritanga mu kumvisha abari muri ayo mashirahamwe gukunda igihugu no gukunda akaranga n'imico kabasokuru igeramiwe. Kubiza no munsi kandi nta minsi mikuru y'igihugu asiba. Muze murabe iminsi mikuru yose y'igihugu asiba no munsi n'umwe. Kandi akabana yereka neza abarundi yuko yambara inyambaro y'abasokuru. Naho iremereye ntacu. Aha yacutse. Nawe rero tumuha agashimwe ikidari citwa Ordre du Mérite Civique Classe de Chevalier hamwe nakabahasha kumushigikira ku miliyoni n'ibihumbi 500 y'amafaranga y'amarundi. Mwonge si wanyu none mwongere. Ugira 14 n'umukenyezi Ngendabanka Natasha, n'umudamu muririmbyi aguma ateza imbere umuco w'abarundi mu gihe hariho ibibazo byari mu gihugu. Yagumye wewe agira indirimbo zihayagiza igihugu cacu kandi indirimbo zihagaze ku civugo c'amahoro. Akona kandi akundisha abanyamahanga igihugu cacu c'u Burundi. Vyongeye yaronse ubushimwe bwinshi aserukiye igihugu mu mahigano yo hanze. Hama kandi nishira hamwe y'abaririmbyi bo mu Burundi niwe bafata ko akaroro kuri bo. Amashimeshi n'ingoma hajya. Nawe tumuha ikidari citwa Ordre du Mérite Civique Classe de Commandeur hamwe n'ibahasha kumushigikira y'umuriyoni n'ibihumbi 500 y'amafaranga y'amarundi. Amaje mesha.
uno munsi yahinduye umushatsi ntacu ariko ageze kuririmba udoca ushirako nta ngorane turakeneye abakenyezi bakunda igihugu bijya bikorwa akora byo kuririmba aho yagize igihugu cyacu Burundi no gukundisha abanyamahanga igihugu cyacu si benshi bo bikora aho turifuza yuko n'abandi bakenyezi bakunda umwuga wo kuririmba bo mwegera akagura byo ari byiza cyane. Hakurikira umupolisi w'igisongerezi yitwa Kiraranganya Davis. Uyu mupolisi mukomera amashi igisongerezi mu gipolisi asanzwe akorera muri komisariya y'igipolisi ari Makamba akaba atwaye ikirindiro muri Buheka muri komine Nyanzarake. Niwe yagwanije mu buryo budasanzwe umugwi wari uvuye hanze ugomba gushinga ikirindiro no gutera igihugu no gutera ibirindiro by'abasoda n'abapolisi. Agisho kirindiro nicyakunze ko ako kagwi kose aca gafata n'ibigwanisho byabo byose atana amaraso asesetse. Muri cyo gikuba rero kubera yuko akorana neza n'abene gihugu ako kace gasambuka acabaka afatamo inkozi z'ikibindwi icarimwe amakana acabaka n'inkoho indwi hamwe n'amasase menshi cyane atarusase namwe ruvuze. Kubw'ivyo rero tumuha ikidari citwa Ordre du Mérite Patriotique classe de médaille d'argent hamwe nibasha kumushigikira kumutera intege y'umuriyoni n'ibihumbi 500 y'amafaranga y'amarundi. Hakurikira uya 16 n'umupolisi nawe nyene n'igisongerezi mu gipolisi yitwa Ndayikeza Colette. N'umupfaso n'umupolisi ayo mashisi menshi cyane ariko n'ingoma byamuranze rero asanzwe akorera hajya ku kibuga c'indege ca Bujumbura. Abakora bose baramushingira intahe yaba bajya afise amakompanya twari azana indege hano baramushima kuko arangwa no gukora neza gakorana umutima w'ubuntu
akarangwa kandi n'umutima w'urupfasoni, agakorana neza nabo basangiye ibikorwa ku buryo niyo yasivye cyangwa igize akantu kamugoye bajya bakora andi makompanyi baca babara. Kubw'ivyo rero twabonye yuko ari vyiza kugira tumuhe ikidari citwa Ordre du Mérite Patriotique classe de médaille d'argent, nibasha kumushigikira y'umuriyoni n'ibihumbi 500 y'amafaranga y'amarundi. Azabera akarorero abandi hajya kujya kibuga c'indege bazamwigireko, kuko kibuga c'indege twarumvise yuko ari abantu bamwe bafise akabwo karekare batukisha igihugu. Hamwe usanga nk'umuntu w'ingenzi hari umuntu yikise mu kiza kiba. Iyo ni ingeso mbi cyane gose. Twabahaye abahajejwe amezi 3 ubunyasigaye ukwezi kumwe iyo ngeso izoba yatujijwe burundu, atari uko aje tuca twikorera natwe misiri imbere. Bafata akaroro keza kuri uyu rero kugira ngo ibintu bigende neza usumba. Ugira 17 n'umusirikare adjudant chef Niyonzima ni gisongerezi muri batayo support yo mu karere ka 4 ka gisirikare. Ikintu kimuranga n'umusirikare igisongerezi koko arangwa no kwitanga kandi akaba yitwararika ivyo ajejwe n'ahari hose. Yarakoze igikorwa gikomeye cyane. Hari akagwi kari kiyadukije itariki 23 kwezi kwa mbere umwaka wa 2017 uno mwaka nyene kagaragaje kwenda kudurumbanya hari mu micungararo y'ikambi y'Imuyinga. Hanyuma rero yarakoze ibishoboka byose kugira ngo akagwi akaburizemwo bace bafatwa bose. Ikinaco yakoze yarekanye neza yuko arangwa no kugororoka mu byajejwe byose. Burya kugororoka ni ikintu kikimeze neza cyane. Kudahengama ugororotse mu bikorwa ujejwe iyo byatumye ako kagwi kadatera intambwe. Kubw'ivyo rero tumuha ikidari citwa Ordre du Mérite Patriotique classe de médaille d'argent, hamwe nibasha kumushigikira kumutera intege y'umuriyoni n'ibihumbi 500 y'amafaranga y'amarundi. Nuko nyene aragororose neza mu gisirikare.
abamujeje babanye neza ko bamugishije neza nta kimwe ahindura. Ugira 18 sergent baremegwa nawe nyene akora muri batayo y'amajana 312 komando 312e batayo komando. Ico yakoze gikomeye cyane, yarakoze mu kugwanya ibintu bijanye n'urudandazo rutemewe n'amategeko kuri position Kirindiro asanzwe akorerako mu makomine ya Cendajuru ubwa mbere, hanyuma kandi Cendajuru hamwe na Busiga. Yarafashe ibintu byinshi cyane byari bigiye kudandazwa mu rudandazo rutemewe n'amategeko bigende hanze. Hama ikintu yakoze ciza yacabishikiriza igipolisi. Kandi ugeze no munsi rero abandanya haruhande ibikorwa jejwe vya gisirikare kwitwararika ubutunzi bw'igihugu ku buryo ata fraude atarudandazo rutemewe n'amategeko ushobora gutumbera aherereye. Ico tuma tumuha rero ikidari citwa Ordre du Mérite Patriotique classe de médaille d'argent hamwe nibasha kumushigikira no kumutera intege y'umuriyoni n'ibihumbi amajana 5 y'amafaranga y'amarundi. Ugira 19 n'umupolisi yitwa Nzohabonayo Protégene, ari muri wa mugwi cagisata kijeje gukingira inzego api. Ivyamuranze ni ibikurikira: abandashike tubivuga yashitsibira mu vyumve yangoma hajya mazagaritse ico yakoze catumye atorwa mu berekana yuko mu baharanira gutsimbataza nayo kwikukira yagize cyakoze nawe. Igerekerezo rya 28 ukwezi kwa 11 umwaka uheze mu Kajaga hari saa 3 z'ijoro, mu gihe harakagwi kabicanyi kari kategereye umuhanuzi mukuru mu biro by'umukuru w'igihugu ajejwe kumenyesha amakuru, yaritanze atiziganya mu guhangana nako kagwi. Hanyuma kandi yongera kandi agumya n'ikigwanisho ciwe kugeza naho rero ako kagwi kahavuye kakataba kakomoka. Hama yongera kandi arakiza ubuzima bw'umuhanuzi mukuru ajejwe kumenyesha amakuru mu by'umukuru w'igihugu, naho yari yakomeretse. Hama kubera yuko kubera kwitanga kwiwe no kurinda byatumye abo bose byo barashaka gushikako batabishikako. Nico tumare tumuha rero agashimwe yegere agashimwe ikidari citwa Ordre du Mérite Patriotique classe de médaille de bronze. Catuma kandi nibasha kumutera intege no kumushimira y'umuriyoni w'amafaranga y'amarundi. Hakuri kundi mupolisi ni APC kamwe n'ubusa Rafael, nawe nyene ari muri rwa rwego rw'igipolisi ruje gucungera inzego. Urero yakoze nawe nyene ibikorwa bidasanzwe uwo munsi.
niwe yarasanzwe ari umupolisi atwara iyo modoka, umushoferi w'iyo modoka, umuhanuzi mukuru w'igihugu ajeje kumenyesha amakuru yari arimwo, yaritanze uwo munsi tariki 28 ukwezi kwa 11 umwaka wa 2016 mu Kajaga, ayo masaha nyene ijya ku kagwe kabo bicanyi kari gateye imodoka bari barimwo. Igikorwa gikomeye yakoze, mwibaze babaze kurasa imodoka ariko aratwara, yagumije umutima mu nda, yugira kandi atwara n'ikigwanisho ciwe, atwara imodoka kandi ariko arasana n'abo bantu. Abo bantu baramurashe ku buryo ngahanye ku mubangabanga hariho igipande kimwe cavuyeko, ariko ntiyahevye, yagumyanye umuduga wiwe n'inkoho yiwe, agira gukomereka no gutora uwaje gutungera umutekano, umuhanuzi mukuru w'igihugu buje kumenyesha amakuru, aramushira mu modoka aramushara kwa muganga, bakomeretse bose hamwe. Hanyuma rero yamaze umwanya kwa muganga utari muto, ari mu bitaro, ariko kubera yuko afise umutima wo gukunda igihugu, akize yacagaruka n'ubunyabanda atwara ya modoka nyene. Nico tuma tumuha rero ikidari cyo kumushimira cyitwa Ordre du Mérite Patriotique Classe de Médaille de Bronze, hamwe nibasha kumushigikira y'umuriyoni w'amafaranga y'amarundi. Ugira 21 n'umupolisi, ndamuhawe n'Imana Felix, umupolisi arangwa n'indero y'akarorero, discipline hamwe na morale muri ca gisata kijeje kugwanya abagumutsi, anti-émeute, brigade anti-émeute. Ariko araza katosha kwebera kandi yuko ari n'umuririmbyi akomeye cyane, amaze kuririmba indirimbo nyinshi zijanye n'imibano, indirimbo zigisha zirimo inyigisho zikaburwaruka n'abene igihugu, na cyane cyane zishikira abakenyezi. Hanyuma kandi mubo bakorana bose baramushingira intaye yuko arangwa n'umubano mwiza, kandi akabahimiriza bose gushigikira bene igihugu no kubagwanira no kubatabara gusumba. Amikini naco nuko amaze gusora indirimbo zirenga 5 zishigikira igipolisi, inyigisho zeye n'amahoro hamwe no gushigikira abakenyezi. Nico tumare tumuha ikidari citwa Ordre du Mérite Patriotique Classe de Médaille de Bronze, hamwe n'ibahasha y'umuriyoni w'amafaranga y'abarundi yo kumushigikira.
ugira 22 ni caporal chef Sanzugwimo n'umusirikare wo mu ikambi y'Ibururi. Uwo musirikare rero madamu wibaraza umusirikare yagiye mu bikorwa hanze ariko n'umusirikare adasanzwe ibaze n'umusirikare ku buryo yihaye igikorwa cyo kuburanira muri sentare amatongo y'igisirikare abene yigo bajya bigarurire araburanya bose arabatsinda kandi abakuru bose bari ngaho umusirikare caporal chef abene igihugu bagomba kwigarura amatongo y'igisirikare ariko asharahaguruka aragenda gushingisha imanza muri sentare bose arabatsinda amatongo agaruka mu gisirikare. Urafise umunega akomeye cyane. Tumuha rero agashimwe kidari cyitwa Ordre du Mérite Patriotique classe de médaille de bronze hamwe n'akabasha kumushigikira ku miliyoni w'amafaranga amarundi. Umuntu aburanira amatongo y'igisirikare ayo muhira yowe ntawe uzokorako. Madama we natekana. Kugira 23 n'umusirikare yitwa Nizigimana Nadine. Nizigimana Nadine n'umusirikare wo mu karere ka mbere ka gisirikare n'umukobwa muri za nyigisho zihabwa abasirikare kugira ngo babe injyamunyu. Uwo musirikare yarashoboye kurengana inyigisho zose za gisirikare batanga ku buryo n'abasirikare b'abahungu barenga ibice 50 yarabasumbije. Bijya byose bacamwo abasirikare z'inyigisho byose arabiciyemwo ari kumwe n'abahungu. Murumva yuko mu gitiri bari kumwe abahungu barenga 50% y'abarasumbije. Kandi akaba rero n'umusirikare w'akarorero mu ikambi, akaba kandi n'umusirikare w'akarorero ku bandi basirikare b'abakenyezi. Gituma tumwa rero ikidari cyitwa Ordre du Mérite Patriotique classe de médaille de bronze hamwe n'ibahasha kumushigikira no kumutera intege y'umuriyoni w'amafaranga y'amarundi. Ingo twashaka kandi guha udushimwe intara zitatu zabaye za mbere muri ya migambi yo kubaka guteza imbere igihugu bice mu bikorwa rusangi. Intara zitatu zabaye za mbere no mwaka w'2017 zikurikirana uku. Intara yabaye ya mbere kugira imigambi myinshi tuzokwinjira ni intara ya Makamba. Ikaba izo kuronka haruhande y'ibikoresho twamatubaha no kubashigikira mu bindi tuza kubaha umuriyoni w'amafaranga amarundi no kubashigikira. Intara igira kabiri ni intara ya Ngozi. Ikaza guhabwa amafaranga ibihumbi 750 kubashigikira.
intara igira gatatu ni intara ya Gitega iza guhabwa ibihumbi 500 y'amafaranga y'amarundi. Ku badefire no munsi ababaye ba mbere baronse amanota 79 kwijana n'abadefiye baserukiye urwego rw'inama nkenguzamateka. Baronka agashimwe ku miliyoni w'amafaranga y'amarundi. Abakabiri n'ubushikiranganji bw'ubudandaji n'amahinguriro baronse amanota 72 kwijana basharonka kabahasha k'ibihumbi 750. Hanyuma ababaye ba gatatu nishiramwe Itracom baronse amanota 71 kwijana bakaronka ibahasha y'ibihumbi 500. Hamaze kudwa kandi akururuka nzu no munsi kubagize defile gusumvya kubatera intege abasirikare n'abapolisi bararonka kabahasha k'imiliyoni 3. Hama majorite nabo baronka ibahasha y'umuliyoni. Shikiranganji Itracom ubushikiranganji bw'ubudandaji n'amahinguriro majorite aguma wegeranye imbere kumuzinga abantu bashimire cyane amazi neza cyane. Tubadushimiye rero mwebwe mwese mwitavye uyu munsi mukuru hirya no hino makomine yose agica cyo Burundi. Abashitsi mwari dushikira muno munsi mukuru abatumire bahire. Uyu munsi mukuru uhimbajwe muno mwaka 2017 twadusozereye ibirori rero no munsi dukengurukira mwebwe mwese mwitavye ibirori hirya no hino mu gihugu no ngaha mu gisagara ca Bujumbura. Tugashimira cyane umukuru w'igisagara ca Bujumbura ukuntu mwateguye neza uyu munsi mukuru. Isuku ryagaragaye mu kwitegura no munsi mukuru riza ribandanye kujya nyene. Tugashimira abo bose bagize ico baterereye, ba basirikare, abapolisi, abajeje utugenegene, imico kama, abamenyesha makuru, namwe mwese mwari dusange no munezero. Turabashimiye cyane gose. Twadusozere rero dusozereye dusuye kandi kubipfuriza abarundi mwese aho muherereye aha mu Burundi no kwisi nzima aho muri hose umunsi mukuru mwiza wo kwibuka inaye kwikukira twahabuje mu mwaka 1962 kandi tubahamagara kubandanya mwitabira imigambi yose ije no gukomeza ubumwe n'umutekano kugira dutsimbataze y'inaye kwikukira
murakoze, Imana ibahezagire mwese.